igikorane kidasanzwe c'ikanguro, ubutumwa bwiza n'ibitangaza. Nguyu wa mukozi w'Imana Reverend Jin Sangwon ava mu ishengero rya Beloved Church muri Korea y'Epfo, yamakoreshwa ibitangaza n'Imana. Yagarutse mu Burundi mu gikorane kinini cyane cyatunganijwe n'ishengero rya Beloved Church gifatikanije n'amashengero mu gisagara ca Bujumbura na cyane urunani rw'amashengero yo muri komine Muha. Ico gikorane kizobera i Bujumbura muri komine Muha, zone Kanyosha ku kibuga c'umupira mu Kizingwe, aho bita kwa Sebatutsi, kuva igenekerezo rya 12 gushika igenekerezo rya 14 ukwezi kw'indwi umwaka w'2024. Ivyo bikorane vyose bizohora bitangura isaha 8:30 z'umuhingamo. Hazoba hari abaririmbyi Boni Moitege ava mu gihugu ca Tanzania, Kohare Komeza Gusenga n'abandi baririmbyi bakunzwe bava mu mashengero atandukanye. Kaze muri benshi muri ivyo bikorane muravyibuka uko yakoreshejwe n'Imana kuva mu mwaka w'2019. Abagwayi, abagendana ubumuga, ababoshwe nimubazana muri ivyo bikorane batahe babohotse. Imana yacu ni Imana y'ibitangaza.